bamwe bakunda kubarama nabo bakishinga kuvugira mu binyamakuru ataco bahaye amaboko, bamenye ko ibisaka vy'imbwa bigiye gusha. Uwuvuga wese aca inkokora abandi tuzomwanda habona, aheza asigurira abarundi ico yakoze iwe co muteza imbere. Ntidukeneye abantu baja kuvugira amajambo ku mabarabara ngo turakenye, ahubwo tuzoca tubatumako batubwire bo biwabo ico bakoze twofatira kwa karorero. Ivyo guca intege abandi ubu tugiye kubisezerera, kandi je niyemeje yuko uwumva yuko akeneye guca intege abandi, jewe nzomwironderera tuyage, nce ngendiwe mpamagara abamenyesha amakuru anyereke ikintu ariko arakora ariko agaya kw'abandi, hanyuma abamenyesha amakuru bakirabe duce tugifatira akarorero, abandi barundi baheze batera imbere. Muga guca inkokora abarundi ivyo dutegerezwa kubisezerera. Bene wacu barundi, dutegerezwa ubwa mbere na mbere guhindura uko ubutunzi bwacu butunganijwe, guhindura mu mizirikanyi yacu, twisunga ko abikorera utwabo aribo bateza imbere igihugu, kuko aribo barema itunga. Turazi yuko no munsi ni benshi badatahura yuko abikorera ivyabo aribo bateza imbere igihugu. Igihugu ntigitezwa imbere n'abakorera leta, kuko n'amahera bahembwa ava mu kigega ca leta, murumva yuko ntabaroye. Ariko abikorera ivyabo dutegere yuko mwebwe mukorera igihugu, mutegerezwa kuba ari mwebwe mubafata mu mugongo kugira ngo bateze imbere igihugu. Mu bikurikira dutegerezwa kurondera inyishu kugira ngo duhangane n'ibibangamiye iterambere ryacu, hanyuma dutunganye neza ku buryo bubereye inkingi z'iterambere arizo intwari ibereye, igisata cyo kugwiza ivyo duhingura hamwe n'igisata c'amahinguriro, kubungabunga ibidukikije no gutunganya iterambere mu bumenyi no mu buzima bw'abene gihugu. Aha ndasubiramwo yuko dutegereza kumenya inkingi z'iterambere aho zihagaze. Inkingi ya mbere ni intwari ibereye. Inkingi ya kabiri ni igisata cyo kugwiza ivyo duhingura hamwe n'igisata c'amahinguriro, kuko nawe wogira amahinguriro udafise ivyo uhingura ntaco aba amaze. Murumva yuko hateza kuba iyo nkingi y'igisata cyo kugwiza ibihingurwa hamwe n'amahinguriro. Ubugira gatatu ni igisata cyo kubungabunga ibidukikije no gutunganya iterambere mu bumenyi no mu buzima bw'abene gihugu. Ibidukikije niyo ntango ya vyose, hanyuma hagaca haba no gutunganya iterambere mu bumenyi no mu buzima bw'abene gihugu, ico mwita mu gifaransa développement du capital humain. Ubwa nyuma dutegereza gutera intege imigwi ihambaye mu bijanye n'ibikorwa ariyo ugwaruka n'abakenyezi, kuko nibo benshi mu gihugu kandi bafise intege n'ishaka. Muri kino gihe hakoranye ibikorwa vy'ihuriro rigira kabiri, duhimbawe no kubona akamo k'uburongozi bw'igihugu ko guhamagarira bene gihugu kwitaba ibikorwa vy'iterambere kitabwe neza kandi na benshi, kuko rwaruka rwishi ruri ku kivi aho ruhurikiye mu makoperative. Ivyo ndabifitiye icemezo, kuko aho nca hose hagati mu gihugu sanga bene gihugu barahinduye ingendo, barerepfutse mu bikorwa vy'iterambere, bahuje umutima n'inama mu gusangira ikivi. Ku ruhande rw'uburongozi bw'igihugu turemeza neza ko kubera ishaka twese dufise ryo kugira igihugu kivyeyi kandi gikora, kandi abene gihugu twese tugiye hamwe na cane cane ugwaruka ruhurikiye mu migambi y'iterambere, ko atana kimwe kizokwitambika imbere mu nzira twafashe y'iterambere ry'ubutunzi. Gushira umutahe mu gwaruka rwacu niwo muheto w'urugamba turimwo, kandi ndabifitiye icizere kinini cyane, kuko bafise ubuhinga bwinshi butandukanye, akaba ari naco gituma tubashira imbere nk'intwara rumuri mu rugamba rwo kurwanya ubukene.
mu gihe twashobora gukoresha neza ubutunzi bwacu n'ubushobozi dufise bwo kugwiza umwimbu mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, mu gutorera umuti ingorane zibangamiye umwimbu no gushira imitahe mu bisata binyuranye byo kugwiza umwimbu, nta gisivya tuzoshira inkomezi Imana yaduhaye hamwe maze duhindure ishusho y'Uburundi, Uburundi bube igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Leta yamaze gutangura igikorwa guhera muri uno mwaka. Amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ubutunzi w'2023 2024 azokwerekana intambwe dushaka gushikako mu mwaka w'2024 n'ibizoba vyashitsweko biboneka. Aha rero sintinya kubwira abashinga amateka ico kibazo muze muba arico cambere muzobaza umushikiranganje w'ubutunzi, muti twereke mu mwaka w'2024 uheze muzoba mwashitse kuki, kugira dukore natwe tuzi yuko abene gihugu bariko baraturereka ko turiko turakora koko. Uko umwaka utashe dutegerezwa kwerekana intambuko tuzoba twateye gushika dushike kwihangiro twihaye. Nico gituma dushaka gukora impinduka mu bisata by'igihugu bizotuma uburongozi bufasha bimwe biboneka kugira ngo abigenga bafise ishaka bakore neza kuruta. Ntanja karorero abikorera ivyabo ubu turiko tubasunika kugira ngo umwaka w'2024 tuze tube dufise ihinguriro rikora ivyuma, hamwe turonke ivyo dukoresha ngahi wacu tukongera tugashora hanze, kandi turaze tuzobishikako. Dushaka kandi n'amahinguriro ahingura amakara mu kizuku kugira ngo dukingire dukikije, ndetse nayo makara dushobora no kuyashora mu bindi bihugu ko turazi ko bayakeneye. Tugashaka kandi no guhingura amabuye dufise dushobora kubakisha. Ivyo byose bizokorwa n'abasanzwe bikorera ivyabo, mugabo iryo tunga bazabahingura ni itunga ry'igihugu. Nico gituma urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ababijejwe twabasavye yuko abo bikorera ivyabo atari bazoza kumurondera, ahubwo niwe azoja kubarondera. Murumva ko tugira duhindura ingendo, aho inzego z'igihugu arizo zizorondera abakora ivyabo kugira ngo bateze imbere igihugu. Dutegerezwa gushika ahantu dushobora kuvuga tuti umurundi dushaka azobe ameze uku canke uku. Ubunebwe ukwigira sindabibazwa mu ndongozi canke abakozi b'igihugu tugira tubisezerere. Nagira ndabwire ko mu nteguro y'itegeko rigenga amahera y'uyu mwaka twashinze yuko igihe cyose azoheza amezi 3 tuzosuzuma, dusanze ibitaranguwe ayo mahera tuzoca tuyajana mu bindi bikorwa. Ubwo bushikiranganje nabwo butakoze amanota buzoronka muzoca muvyumva. Abashinga amateka ndiko ndababwira kugira ngo muze mudukorera itegeko koko ridusunika kugira dukore. Haheza amezi 3 ubutakoze ico atakoze ayo mahera duca tuyajana mu wundi mugambi, hama nawe agatahazira yoye. Muca mwumva urubanza azoba agomba guciribwa. Igituma twabigize ivyo wari wateguye muri iki gice ca mbere utabikoze, ko hari ibindi wateguye mu gice ca kabiri uzocuro nkundi musi urengako, uzoronka isaha irengako kugira ukora ivyo utakoze. Nico gituma twaba tuvuga tuti ntuze wigere ushirejo ivyo wari gukora uwo munsi, kuko ivyo wari gukora uwo munsi utabikoze umunsi wejo ufise ivyawo.